sosiyete y'u Rwanda ikora ingendo zo mu kirere ariyo Rwandair yahagaritse gutwara abagenzi bajya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bavuye muri Sudani y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda kubera icyorezo cya Ebola cyagaragaye muri ibi bihugu. Ku itariki 6 Kamena 2026 nibwo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zatangaje ko zahagaritse kwakira abaturage bavuye muri ibi bihugu bya Afurika mu kwirinda iki cyorezo gikomeje gukwirakwira. Yahagaritse kandi ibijyanye no kubaha viza. Itangazo ryashizwe hanze na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zatangaje ko izi ngamba ziri mu murongo wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu wo gukumira no kwirinda hagamije kongerera imbaraga gahunda z'igihugu zigamije kwitegura no guhashya iki cyorezo cya Ebola mu kubahiriza ingamba zafashwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Kuwa gatandatu Rwandair yatangaje ko itazongera gutwara abagenzi bava muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo bagana muri kiriya gihugu. Itangazo ry'iyi sosiyete ikora ingendo zo mu kirere rivuga ko kubera ingamba z'ubuzima hari ingamba zikomeye zashizweho ku bagenzi bagana muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yakomeje ivuga ko abagenzi batazemererwa kurira indege mu gihe baba bavuye muri Sudani y'Epfo, Uganda cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.